duhimba ndibuka umunsi w'urwa Apotre Apollinaire ratubwiye ijya ndirimbo negereye intebe yawe urabona ni ndimbo bene gato yanditse amateka ijya ndirimbo yari katubwira ngo ijya ndirimbo umunsi ndayandika hari muri 90 nimba ari n'umunani avuga ngo nagiye ahantu Igitega ngiye mu masengesho ndiyugarana mu cyumba numva ajya amajambo ari kwarururuka avuga negereye intebe yawe nzanye ikimazi c'amashimwe nkuririmbira indirimbo ati ijya ndirimbo yavuye mu masengesho mugatwe ngorane ko ntidushaka gusenga iyo niyo ngorane abarindi dufise ntidushaka kugira iki gusenga tunabyumvise tubitera umugere ebana hariya utavuze babandi bobo sivyo isinzi je mpambaza baririmbye nkababwira nende babaza iyo muri repetition bavuga ngo dutangura 15 redimi bacha bavuga ngo abashika saa 8 hari noti ya 200 yiwabi hari bene data tuvugana ukuri mwoshika sangapi sahino nukuri utangura kubona bamwe baza mu masaha 5 ngo numva umuhamagaro ngo wanzanye nta mihamagaro bene data reka ndababwire Imana yacu niyo kwizego uyikoreye mu kuri irahemba nukuri ibi bintu ndabizi ndiko ndavuga ibintu nzi Imana yacu ikoreye mu kuri no mu bwizigigwa irahemba jana bajije ubundi mubazise namubwira ati nenda kubaza bijya bintu mubwira uracara umusore pastor wasinzi igungira mariage ngira na madame ngira kuri konte mwari mwapanze aho muzojya nk'imyaka 2 haragaragara mariage murumva nta muntu ayigira azi ngo ebana duce dupanga mu myaka 3 tuzogera hano nta uhari ndamaze mu mizisero ndamubwira tubizera bwiye bijya mu bwiye hamwe worongora wewe Imana ikaciza ngo bijya bintu mwanza murangira ntuja kubuza batabahaye ubu wagize urugo nanje utankoreye nta rasyo nabaha uwo bigenza gute ico kiragoye mugabo se voilà nimba mvuko kigoye Imana yikorera mu bwizigigwa no mu buzima bw'urugo niyo tugaburira kandi ufise kuri konte abana bacu bakabaho neza bakiga ugiye kubirunguruka nta handi biva nta muntu yakoreye Imana yigeze amaramara nta uriho yamarama cyangwa kogwe n'isoni nta uriho we rero imbere wa hari ibintu bibiri uhitamo kwikora mu bwizigigwa cyangwa kuyikorera mu buzima bw'amadiri muza muravunja hama turacuzokura mu bene data Imana dushaka n'imitima yose ngo twabahimbaza ukuri ndangiza jo umunsi umwe nagiye mu Rwanda hari muri 2013 Eric sitwa byibuka bene data marazi ngaze kandi aho nagiye ndi umukene wandi kwerevo yo hejuru na madamba mubwira ati tujya muhimbira mukunda bende kandi bwanakundana ariko niyo yitana ari ndimo me nari ndamuzi kandi Eric ndamushima niwe yatugenda mumenya hajya Eric urabona tugumana hafi twagiye kwirimba mu ishengeri wabo Eric ari wantwaye ijisho riguma riraba ebana sinavuyeyo na Imana ihemba neza wangu genda mu Rwanda ariko mfise principe ikintu Imana yambwiye ivuga ngo bienvenue ntihazogira ishengero uzojamo ngo baguhembe je guhoraho nzoguhezagira ariko kandi ayo majwi ndayumvise sinemera ko ari Imana kuko haje ubukene buratandukana nukuri haje ubukene buratandukana kuko
je bwari ubukene bufatanye narashaka kuja kwa Evrine ko ari umugenzi nkamutera inkuru ndindiye kwinjya zisha ngende ndiye oro ya nari umuntu nyene no mwishuri umuderangeur urumva nkerebutse niki nje tugakubita inkuru mwaratwenga n'amasata atagahera inkuru zitarahera bihiye je mpejeje tona sawa rero bye ofete ntimwamenye umuzunguruka n'umukino namye ndakina na Minervare kuyironka cyari kibazo ko nari impfuvyi papa yapfuye nkiri muto cyane ubuzima buranka kandi umviriza tuba ngaha tawu ntajya mu Kanyosha haragera igihinzu tubamwo tukaza turarona zijya nzu z'ibihomo kasarahera kubaka dusaba amadirisha twakoresha bijya biti by'amahwa murabona ukazibira byo biti by'amahwa ahandi umusore nari umutaba imisa yarinjiranyemwo twambara ry'amashati umengo n'amaribaya urumva umuyaguje ube unigendira pepera yiruka umviriza ibintu ndiko ndababwira n'ukuri Imana yacu n'umwizigigwa yikore mu bwizigigwa uzobipime n'ivyankuzo zumbwire hari principe ivuga ngo bienvenue niyagira ishengero narimo kuko narakubititse ku buryo umunsi ngira amasengesho y'imisi 2 ngo ngiye kuyibaza ko yoba inzi base frère ukati man nje kukubaza base uranzi gute nja kuririmba mfise amapantaro y'ibinyoteri gute nza kuririmba twagize naka concert ndaza urashaka ko waje ngaho watiye ikirato ubuzima butoroshe umviriza pole sana ibi bintu turimo birakora Imana irahemba nanje niko narindi naragenda nkicara ahantu wumvise umunuko cyabari kirato cha bienvenue kuko amasocks yari eban nisha kirato wambara uciye mu vyondo amazi yose yinjira indani kandi aho ndirimbishije ubwiza bw'Imana acha bukururuka bene data ariko turafatana n'abahungu ba Eric n'abandi bitwa ba Samuel n'abandi turavuga tumviriza ubu buzima turimwo ni muze twigirira imigabo tubeho ubuzima bw'amasengesho buri mavandire twisonzesha turondera Imana kubera iki hari heza ry'amadiri yo kuja kuvuza mu bubare kuririmba ibiki bijya byose muzi twe turavuga ngo ntituzokwihumanya muri ivyo bintu dukurikira Imana tuzoshinga intahe Imana bene data Imana irakora Imana rijya jambo twe niko tutwabizigwa y'umwizigigwa nuko biri Imana mbwira ikindi kantu bienvenue mbiriza nzogwa kugenda genda ibihugu unkorera ugira gute nkatwenga ati Mana titwe nirirara ko baherike twarakubita imisozi hari Eric na menda mucokoza tuza teriki hari sumo ho rugenda na kurutugu kutayizanya turi muri ivyo bihe umbiriza rero kwa kundi wabona uko abandi bagenda nawe nguca ugenda nkabo ngenda mu Rwanda Kigali hari eglise irondera worship leader ashobora kurongora avuza piano jewe n'uwarandoneye yambwiye ngo rondera mu Kanyushogoro nkabishoboye mugaje mfise itegeko rivuga ngo bienvenue ntuzobikore nzoguhezagira mbonye ubuzima bwa nkubise mvuga ati barabijya mbere ntiyari Imana yabivuze reka je nigire candagenda shiki Kigali shikira muri eglise mbona bampaye ibiro nkoreramo ndavuga ati ubuzima no mubaga ni eglise abanyamerika no batanga ino tukabona ubuzima mbona bampaye biho bampinzu jewe mbamwe ya chambre na saro nkaharuraho nahora mba hari nikirago narara kati ubuzima no ntangora kubyitiranya ngo Imana irishuye ndagira ikira bene data bambwira amahera mpembwe kwanze ndasanuka kuva mbaho kwera vacances igeze kugira ndonke Minervana manza kuja gukora ikiyede ariko avuga ati kuva mbaho niyo nkiro umushahara nk'uyu ariko Imana ikanyihweze vuga ngo hari ikintu nakubwiye umunsi wagira concert nk'uko baca barahamagara bavuga ngo ko bari bambwe ko bampa indirimbo muri concert nyene benshi uriko aravuga programme aca kuri kosa avuga ngo turahaye kaze ngo petit frère yitwa bienvenue ava mu Burundi vuga ati sabwe petit frère ningene
ndabemeze muri ko ntari petit frère ngenda kuri podium ari uwo mutima ugize gute untwaye ndirimbe ijya ndirimbo kwere datubiriza naririmbye biranka bwa buhinga bwose wa zero ibintu biratobekara baranda bumvira barazomera urakujya bisi bazomera ubundi ugiye muri kijya gihugu userukiye Burundi kandi Burundi barabuzi ko baririmba neza ndamara ngeze mu rubazo cyabaye ndiko ndasenga Imana irambwira ati byembe numbiriza narakubwiye niyagira ishengero uzoza mu ngo baguhembe jewe nzogira iki ebana ndataramutse yo mwebwe ati toka shetani nta mana yovuga ivyo izina mayisha narimbayemwo ariko Imana ari twihangane ndangiza abantu birahandi hantu aho handi vraiment mbere bampa umwanya wa nyuma ndirimba ijya ndirimbo you are alpha and omega bene data ndaririmba ijya ndirimbo ngiye mu wundi mutima cette fois-ci abantu bararambarara barasenga turaba mu bihe byiza natashe ndiko ndasenga nzingura bibiliya ngo kuri rya jambo rivuga ngo mwirinde ntimugakore ibyiza mu maso y'abantu kugira ngo babashime ngo abakora mwe n'ivyo baramaze guhabwa impera sawa bienvenue subira mu Burundi nzoguhezagira bene data ndavuga atari ku kantu nshobora kuba ndiko ndagwana n'Imana mbwira abagenzi banje atari Imana kirambwira kandi yampamagariye jewe ndagiye barantwenze ntuzira abantu bagutwenga kora wowe ko Imana yakubwiye muzohurira hari imbere ndatekera ndaza tubandanya muri bwa buzima nabajya bagabo bene data turabandanya dusenga Imana twizigira Imana tugira iki ntangura ko Imana yuguriye imiryango iruguruka ku buzima bwanje mbona ibintu bitanguye guhinduka kwa guhimbaza Imana irahindura ibihe kugeza uyu munsi mumbonaga Evelyn aranze kera cyane haleluya shaka kuvuga iki uyu munsi arige nicara ahantu nkira havuga basi ujya ni jewe n'abana banje urazi ndabahaye ifoto yanje iyo foto y'icyo gihe yo ngaho uyu mukozi ngaho baba ngo uyu mukozi ntibemera haleluya shaka kuvuga iki emera ko uhimbaza ukuri ndibuka umunsi umwe nagiye Tanzania Dar es Salaam nije hari korali raho nije nayigi iyo eglise nije unatanguje bya president worship nigisha eglise irakura barubaka barko niki umunsi umwe dusohora indirimbo zabo idandazwa 15 miliyoni y'amashiringi uwo munsi ni miliyoni hafi 50 ko z'amarundi mbona bampaye 200,000 ndatuntura ndidodomba ari je nabigishe vraiment 200,000 ako gasuzuguro kanyu vraiment umviriza mwebwe yararanganiza tubembe waje no gukorera amahera waje gukorera jewe bumbwa nayo eba nkiyaga umutwa cyo ya vraiment toka natindisha hamwe sishetani mugini Imana n'umuntu beta ndazino ndihangana turakubitika mu nyuma habikira umuntu ambwira ngo ari hariya nyene ibyemvere narinda gukeneye uzogenda ikigoma hari message tugufitiye ngenda ikigoma bene datuzi cabaye bambwira ngo genda hanaka na hanaka amafaranga bandwikiye valere yayo angana n'imiliyoni 9 z'amarundi umunsi nta kintu gikoranye bambwiye ngo twarabanye ngene ukorera Imana mu bwizigirwa wewe ngukino nta bintu by'amahera mushira imbere ereka twe turigirisha ibyo bihugu byo bamaza kubaza ngo ndoshikira muri hotel imeze gute urayona byo bintu ngo pesa ya huduma ngo itakuwa ngapi ibintu nk'ibyo bene datibe Imana ihera ngaho impezagira Imana irangirira neza genda fresh ujya mu demu mubona urumva aba bantu bakivanga ngo ntibikunda ngo barakenye ariko nabo kakazibira banakena dakena rafise Imana tworo nk'abakobwa bameze uko sa akena dakena rafise iki Imana je nkabwa ati sheri basi tubihebeye bana none izo ndura tumviriza mimi siyachi kumbe muri we yarabona atumbiriza uko bukeye siko bwira umunsi umwe haleluya bene data ndingaha mpamya kw'Imana uyikoreye imuhemba ndingaha mpamya neza yuko Imana uyikoreye imugirira neza
sindiko nza kwirata ngo urumva mfise ibi ntibinakenewe, ariko igikenewe ni muze tudevelope umutima wo guhimbaza Imana mukuri. N'uyu munsi ibyo ngenda bifise, ariko sinobona ko ncero kuri eglise ngo sindiye, ndabiheba kubw'icubero c'Imana. Haleluya. Nama ndayibwira ngo Mana, uyu munsi nubwo nuba mfise imodoka, niyo vyanasa ko tugenda ahantu n'amaguru, yo ndi ready kugenda, kubera ko we ntuhindurwa n'ibihe. Hari abana cyatangura gora ngo ahantu mba basinoroshe. Umviriza, twebwe turoroshe, tugira batoroshe ni Kristo. Muze twemere tumukorere. Haleluya. Ndangiza bene data, ndangiza umwanya wanje uraheze. Iyo taranto wahawe, menya kwicuruza neza. Mwavuganye kenzeredi, iyo kenzeredi muyikoramo gute? Niyo byakugoye ubyifatamo gute? Kuko dufise abantu makorari yacu nukuri bari komplike, bamwe bahita mwibahimbara cyane gusumbya guhimbara Imana. Bahitamo guha Imana ibimazi, mugabo ntibashake kuba ibimazi. Abo bantu baguma ari kibazo bene data. Niyo mpamvu hari geje bimbabaza abapastori abagenzi tukabiganira nkababaza ati ndababaza, kubera ko umuntu asambanye mwihuta kumuhagarika, kandi nivyo sivyo, aba yakoze amakosa. Uranyumva? Muga abo tumenyeranye twa turi mu nkuru nkababaza ngo kubera iki hashaka ko umuntu muri kohare canke mu kindi gisati departement n'umunyarusaku wakazi kiwe no gusambura imitima y'abantu, urumva ava kuri yakaja no kururiya ngo hajya ngo nugupfa kuha abamugabo, urumva juste abaririmbyi yarabamaze imitima yabo yato bikagenda uko. Ntababaza ati abo bantu ko badahagarikwa, abo bantu nibiki, abo bantu ko ari ombera n'amadanje, abo bantu bikorwa by'Imana. Mwena buzorabe urongoye korale akakubwira ngo afise indirimbo uragaburaga. Ni indirimbo z'amabifu gusa. Aguranye n'amahera mukayamwima, bakompoje indirimbo. Sa n'amadansi bararikagwa, namwe mukajamwo ngo ubwimanyi mwese mukajamwo mwitabira, ntimuzi mwe ziriko zirakorera muri we. Ngurukundo rwaratibye. Umviriza, aho bene data nivyo turimwo, nivyo usanga turiko turaba abo bantu, kandi turaririmbana, tujana nabo, turicarana, nta n'ubakorako. Jewe ndangiza, sindirimbo izo zose uririmba je ngo ndirimba. Kubera iki? Indirimbo yose idahagaze ku ijambo ry'Imana je sindirimba. Nukuri mu ndirimbo nyinshi mukunda kuririmba, ndazi muraziza musimba muraziririmba. Igivuga ngo Farao mtu mubaya, ntayo muzi ko mwigirisha. Murayizi ntayo muzi. Ngo murayizi ngo ari watesa bukebuke. Kuba Farao yaratesheje abana b'Isirayeli n'ibintu biryoshe, none utamba kubera iki? Oya muhava muza ati bienve n'urexagere, ya jewe ndiko ndavuga Bibiliya. Ninde muri mwebwe umuntu yapfuye ahora agenda bagiye kumuhamba ngo arapfuye, ninde muri mwe? Ninde? Aya umuhinga muri mwebwe ninde ahora bigira ibyo? So bigenda gute ngo Farao nta n'izina rya Yesu ririmwo, nta n'ikintu cyo gushira Imana hejuru kirimwo, ariko n'ivyuya bikabira, abazana amasume bakihanagura. Murazi ko ari Imana turabati byavre mwaje kugira siporo ku gicaniro canje by'ukuri. Kubera indirimbo yose irikirarimbwa itavuga we, idashira izina hejuru ryiwe, bene dati izo ndirimbo sizo.
hari yindi bakosoye, Yesu nipende leo kuliko jana. Murayizi yo? Mukaja ko nukuri kwa Mungu. Utiyo nta ngorane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo, kuko iyo ndirimbo ivuga ngo Yesu nunkunda uyu munsi bitandukanye no kuba nkunda, ariko baribesha urukundo rwiwe ni rwa rundi ntiruhinduka. Tumukomera amashyi, urukundo rwiwe ntiruhinduka. Munyemere tubyaguruke shenge. Dusenga. Mwo kwicara gato pastor, hari ikintu nkibuye ko. Ya pastor mpropose ikintu kandi kirakenewe. Umunsi magisa gusa niko yari dimanche, tuzore basi tuzana amarobe n'ikina n'akanyama turonka ibihe byiyaguye ari mu vacances byojyoha. Ya ukura atari dimanche atari iki, ariko tuje muri ibi yarapropose. Sinzi ko ari umuntu yafise akabazo, ubundi zinyigisho vraiment ndende ngira ngo n'umwaka wohera hari amapo atandukanye, ariko twagiza general. Ariko si hari ufise akabazo kavuga kuri iki cy'umutima wo guhimbaza nitumujaniranye, kaze hari akabazo canke hari ukuntu wari ubitahura wewe kugira ngo dufashanye. Kaze nafise ikibazo bikibaza kugira ngo babe imyanya bandi bafise akabazo yo kabazo, ata akabazo gahari baca dusengera rero tumuvyakuruka kugira ngo duhe. ariko je batakabajije hari uwo cambaza, hari akabazo mfise mbaza. Ujya Yesu ashimwe. Turabaye gushima cyane kubw'umukozi w'Imana, Imana imuhumugisha. Hari byinshi yavuze, twebwe ariko aratwigisha ibintu bizima tugenda tubamo tutabizi tudatahura n'ibyo ari byo. Ubundi ni kenshi cyangwa se cyo twita praise and worship ni giki tupfa kubijamo tutazi ibyo ari byo. Bashaka gato umunota umwe mudusubiriremo guhimbaza no gutazira nko mu nsobanuro cyangwa se signification n'ibiki, nimba hari n'akarore mukaduhe. Murakoze. ariko ndibaza twabikoze gusa, ndibaza ahantu harondera ni mu ndirimbo. Sinzi ni mu ndirimbo birondera. Okay, mu ndirimbo ya umwanya ni muto, ariko na hajya John agiye kwanza muri fondation yico bita guhimbaza no gutaza indirimbo zitari. Twitije indirimbo rero reka mpere ugutazira. Ugutazira urazi twevoriwe tuzi yuko indirimbo zigenda zinyaruka zijya ngo zibizi yashura zibona zijya nizo twita ngo nizo guhimbaza, siko? Hama ngo burya ngo bwa buke buke twa slow nibyo bita bwira iki gutazira. Ariko sivyo, ubundi gutazira no kuvuga icimana iri, kuvuga icimana iri. Ushobora kuririmba uri Imana nyamana, umva naho inyaruka ndiko ndatazira Imana. Uguhimbaza ni igikorwa gifatanye no gushimira Imana kuvya iba yarakoze, kuvya iriko irakora n'ibyo izobandanya ikora. Aho rero uko guhimbaza tuvuga si bya bindi by'ibishobisho. Imana yakoze ikintu itabikoze, uko guhimbaza n'ubundi gufatanye ku c'Imana iri. Urashobora kubona abantu baje ngaho kabwira ati bene data duhaguruke, bakakura bati waruzayo ngowe nko buri kuravuga ayo majambo wawe, tabo bahaze nibahaguruke. Urumva icyo kintu? Ariko rero wazana indirimbo ikora ku bigumbagumba byabo nka za korasi bavuga ngo waliyokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima, uzona hagaruka ngwiyo. Ukibaza none mu mweko twariko turavuga ati uri Imana ko watugwi
kwizana ubusa, iyi kubera ko uhagurutse. Aba bantu rero bahimbaza ibintu ntibahimbaza Imana. Turafise umugwi w'abantu bahimbaza Imana kubera ibintu yabahaye, n'abandi bavuga ngo naho noca umonga gitutu c'urupfu ngo mpimbaza Imana. Nuko kuri Dawidi yarafise umutima aho yayibwira ngo mbiriza, naho noca mu monga gitutu c'urupfu sinzogira ikibininya n'amajambo afatanye no guhimbaza Imana. Akandi kabazo tunyarutse kugira twakira abandi. Shakuja umwanya wo kuririmba duserebwa tuzi umutima watuzanye. Nta kandi kabazo? Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Cyabere ndashimye Imana kwiza inyigisho kuko Imana twigishije. Cyende mu mizisi nkaba n'umuririmbyi, nkaba n'umuvuga butumwa. Ico kibazo narakigize ko narongeye amizisi igihe kitari gito. Hari kibazo naho banse kubaza agomba utwishure. Ko nagenda kibaza abamizisiye n'abaririmbyi kirabananira. Umuririmbyi ni iki? Umumizisiye ni iki? Umuririmbyi akomeye ni yishure. Evelyn, umuririmbyi ni iki? Umunsi nigeze kibazo ico kibazo mbaza ngo kuririmba ni iki? Wicara utakizi ngo no kwiryohera. Rero abajije umuririmbyi ni iki, umumizisiye ni iki? Nshobora guhagarara uvuga ubukuru bw'Imana nawe utafitanye ubusabane nayo. Amen. Ntabyishura byose. Umumizisiye ngo ni iki? Manshim musicien afise umutima umatanye n'umutima w'Imana, agashobora gucuraranga igicurangisho ciwe acurarangira Imana. Ariko ibintu ko bariko bagira ivy'impwemu rwose. Ariko mugira ivy'impwemu rwose. Reka twumvirize uyu cyo twumva twegeranye ivyiyumviro. Manshimwe. Amen. Reka mvuge kuri ico c'uburirimbyi. Tuvuze ngo umuririmbyi, Fizo ni umuririmbyi, Diamond ni umuririmbyi, Platinum nyene nawe ni umuririmbyi, sibyo? Rero Jesse ndi umuririmbyi. Hallelujah. Ntabwo turi abaririmbyi, ahubwo turabahimbaza Imana, sibyo? Amen. Turabahimbaje, turi bya bizima bine biri mu ijuru bihimbaza Imana. Ntabwo turi abaririmbyi. Uri umuririmbyi akavuga ati uri umuririmbyi, ntucoke wemera ati ego ndi umuririmbyi. No, why? Uri umuririmbyi gute? Praise God. Ndi umuririmbyi ahubwo nduhimbaza. Hallelujah. Nduhimbaza Imana. Hama umumizisiye naho ndashobora kuba n'umumizisiye nkavugiriza Diamond, nkavugiriza nande. No, sindi umumizisiye. Hallelujah. Hallelujah. Sindi umumizisiye ahubwo nducurarangira Imana. Sindi umumizisiye ahubwo nducurarangira. Come on, So, umbiriza. Ntimugitware mu mpemu rwose. Yabaye straight avuga ngo umuririmbyi ni iki? Umuririmbyi ni uyo muntu wese ashobora kwikora mu gahogo akaririmba ikintu kiri melodique. Mwanyumvise? Uguhimbaza n'ikindi. Ariko icyo twadusabye ni uko ubwa mbere manza ubundi ko umuririmbyi ni byiza. Muranyumva?
ariko icyo gutandukanya n'abandi baririmbyi ni uko umanza ukagira identity y'ubuhimbaza. Umumizishe ni iki? Mu makarite bavuze kuri Dawidi imbere y'uko aza kwa Sawuli, baravuze icari baramuvuga, bavuga ngo ni umuririmbyi, ngo ni umucuraranzi w'iki? W'umuhinga. Umucuraranzi ni iki? N'uyo muntu ashobora kugira ubugenegene bwo gushobora kuvuza instrument iyo ariyo yose. Ikiza gukompleta nk'ibyo byo mushiki wacu yavuze, tukizanya muri izi nyigisho twarimwo, Dawidi bahereza bavuga ngo naho yari umuhungu w'inzobe muremure w'akaranga w'umucuranzi w'umuhinga, baca basunya akantu kavuga ngo uhoraho yari kumwe nawe. Ntibihera mu gucuraranga gusa, no mu adorateur. Haleluya. Murakoze. Pasa hari akantu ngoma mbaze jewe kandi cangenda. Ikintu nshaka kubabaza, Imana ko yikwije, ifise byose kandi yaremye byose, kubera iki hajya twasomye havuze ngo data arondera abamuhimbaza mu mpuhwe no mu kuri? Kubera iki? Imviriza, Imana irikwije, ifise ibinyabugingo 4, ifise abakuru 24 bari imbere yabo bayihimbaza. Kubera iki Imana iguma irondera umwana w'umuntu ko yoyihimbaza? Kubera iki? Nino no umukoro turangiza sisegeregere iruka turangiza. Kubera Imana irondera abayihimbaza kubera ko amashimwe y'Imana nizo fungurwa zayo. Amashimwe y'abana, twebwe abana b'Imana nizo fungurwa z'Imana. Kugira ko akantu Yesu ashimwe. Ama Imana impamvu nubwo yikwije idashobora guhimbaza cyangwa kwihimbaza, mu kintu catumye Imana irema umuntu, yayiremeye kugira ngo ayihimbaze. Burya ntiyigeze arema umuntu ngo kugira aragira impene canke ingurube, ahubwo yaremye umwana w'umuntu kugira ayihimbaze. Baravuga yuko n'ikintu, kuko hariho n'ijambo rivuga ngo hariho n'ibyo Imana yakoze canke Yesu Kristo yakoze ku isi, tuzobikora hama tunabirenze. Rero icyo kintu Bibiliya yivuga cyo kurenza ku byo Imana yakoze canke Kristo yakoze, cari cyo kuyihimbaza. Imana ibaheze. ariko rero wibuke hari principe, uri kuraragira imbabu, uri kuraragira ingurube, uri kurahimbaza. Mwabitahuye? Umbiriza, ugiye no kwa muganga ntugende uvuga mu ndimi ngo ribo ekaye, ugemuriye umuntu uri kuragira iki? Urahimbaza. Aho wogenda kwibarabara ukaramutsa umuntu, Yesu ashimwe urakomeye umeze neza, Yesu aguhezagira, urahejeje guhimbaza. Siko muvyumva? Muranyumva? Jewe hari igihe mbyuka ndabye Tanganyika nkayibwira tumviriza, ubukuru bwa ntuse raba ingene Tanganyika wayigize, uri kuragira iki? Urahimba. Ariko aha hantu nababajije, fashe muhafundike vrema, bado ntimurahakora. Kubera iki? Imana ifise byose, irikwije mu bukuru bwayo. Kubera iki iguma irondera jewe na wewe ngo tuyihimbaze? Iruka, uyu niwe wa nyuma. Yesu ashimwe. Igituma Imana irondera umwana w'umuntu ko ayihimbaza nuko twari mu ishusho yayo. Nuko twaremwe mu ishusho yayo. Murabyemera? Reka ndabibutse, ibintu byose Imana irabishoboye. Nuko irabishoboye. Muga ikintu kimwe cyayinaniye no kugira iki? Ntibikunda. Umviriza, ntibikunda. Hama impamvu iguma ishaka ko je nawe tubikora ni Zaburi 22 hajya ku murongo wa 2 havuga ngo nukuri wowe uruwera w'Isirayeli, intebe yayikikujwe nukuvuga ngo nukubera ko mu kanwa k'abana b'abantu Imana yaharemeye ishimwe. Kandi nta handi hantu Imana iba hano ku isi atari mu mashimwe y'abantu bayo. Turumvikana? Bantu mwidodomba, nukuri Imana ntiba ngaho.
reka ndabwire sokirimo jewe muri ubwo bukene narashaka gufata amasahani nkayafundikira ku ntuzeye ku meza siko ntaco ati ndagushima kubwizi nkoko ndagushima kubw'uyu muceri hagaragara twarumye kubera iki nari naramya ku Imana iba mu mashimwe y'abantu bayo turi kumwe urasoma uwo murongo umviriza nta handi bandi mu mashimwe ugashaka kujana nayo kireye igicano c'amashimwe buri munsi murakoze tubyaguruke dusenge amashimeshi kuri Yesu nibaza twoza muri biganza byacu bazi reka wisengere aho hose wabaye gusa muri aspect y'ikiririmbyi udashaka gukuza uyu mutima wo guhimbara Imana usenge twihana bene data Imana ni inyembabazi ntacyo bitwaye ibyo umaze iminsi ukora ibyo umaze iminsi ubwiramo ariko uyu mugoroba nakajya Imana yaguhaye tuzamura ibiganza byacu numva amajwi dusenga twishimye Mana turaje shima Yesu shima Yesu hari ibihe himbazwa mwami himbazwa tutemera kwa himbazwa data himbazwa ariko urondera shigwa hejuru urondera baguhimbaza mu mpemu no mu merci merci papa turaje ku birenge byawe turagushimiye utubabarira aho hose tutabaye abizigirwa turagushimiye mucunguzi utubabarira aho hose asante Yesu asante Yesu twagukoreye mu mubiri utubabarira aho hose bizina rya Yesu wabikoze turondera kubivunjamo urakoze mwami ibyo dukeneye urakoze utubake Yesu ubuzima urakoze Yesu utubake ishimwe urakoze data utubake umutima shimwa Yesu wo kuguhimbaza urakoze abantu bose turi hano Hallelujah. ducishijwe bugufi n'ubukuru Urakoze, bwawe Mwami Yesu. tuvuga ngo turememwo Hallelujah. uyu mutima uguhimbaza Urakoze, Yesu. ntaba ari twebwe tuboneka aba ari wowe ugaragara icubero cawe ari cyo kigaragara natwe tugigwe bato Hallelujah. urakoze tuguhaye icubahiro kandi ndagushimiye ibyo Hallelujah. wakoze mu ijambo ryawe Hallelujah. mana nciye bugufi Urakoze, mpindishwa agashitsi no kugira neza kwawe Hallelujah. jewe ntaco narindi Merci, ariko Seigneur. ubuntu bwawe n'imbabazi zawe hallelujah. wakoze ko byakoranye natwe Urakoze. tubisenze mu izina rya Kristo amen murakoze amashimeshi kuri Yesu twokomera Yesu ayandi mashimeshi nimba uri kurafashwa zamura haleluya mwaka kanya reka tube mu bindi bihe kubera umwanya dusabe nimba ya light worship yaje ihaguruke tuyiyegereze light